kuva kuri gushika kuri gatandatu. Arongera atega nta rubyaro wamaye kandi umunyarugo yavukiye iwanje niwe azotora ibyanje maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri we ituyo siwe azotora ibyawe ariko uzova mu kanwa kawe niwe azobitorana. Amusohokana hanze aramubwira ati ranga Israeli mu ijuru uharure inyenyeri n'aho ushobora kuziharura urubyaro rwawe niko ruzongana. Yizera Uhoraho abimuharuraho mu kugororoka. Amen. Subiramo uwo murongo wa gatandatu. Yizera Uhoraho abimuharuraho mu kugororoka. Amen. Yesu ati ntiwicare ntiturahe jya kuri 17 uhere ku murongo wa mbere ushyitse kuri 5. Imana yongera guha Abrahamu isezerano. Imana yongera guha Abrahamu isezerano imuhindura Abrahamu. Abrahamu amaze imyaka 99 Uhoraho aramubonekera aramubwira ati ni jewe Mana ishobora byose uhora ugendera imbere yanje kandi utunganye rwose nanjye gusezerana isezerano nzokugwiza cyane. Abrahamu arapfukama arunama. Imana iramubwira iti raba jewe ubwanje ndagusezerana isezerano uzoba sekuruza amahanga menshi kandi ukitwa Abrahamu ukundi ariko uzokwitwa Abrahamu kuko mugize sekuruza amahanga menshi. Amen. Subiramo umurongo wa 5. kandi ukitwa Abrahamu ukundi ariko uzokwitwa Abrahamu kuko mugize sekuruza amahanga menshi. Amen. Yesu abicyubahiro. Amen. Yesu nasi. Amen. Soma Matayo 16. Matayo 16 uhere kuri 13 igeze kuri 19. Petero ashimira yuko Yesu ari Kristo. Yesu aja mu misozi iherereye Kaisariya mu bwa Filipo abaza abigishwa biwe abantu bagira mu mwana w'umuntu mbinde nabo bati bamwe bagira muri Yohana umubatizi abandi muri Eliya abandi muri Yeremiya cyangwa umwe mu bavugishwa n'Imana. Ababaza atariko mweho mugira ngo ndinde. Simoni Petero aramwishura aturi Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura tumuhirwe Simoni mwene Yona kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero kandi kuri urwo rutare nzokubaka kw'ishengero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru kandi icyo uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru n'icyo uzohambura mu isi kizoba gihamburuwe mu ijuru. Maze yandikiriza abigishwa ntihagire umuntu wabwira ko ari we Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yohana 6 kuri 66 ushyitse kuri 69. Yohana 6:66 ushyika kuri 69. Gushinga inaye kwa Petero. Kuva icyo gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma ntibaba bakijyana nawe. Yesu abaza abana 12 ati mbega namwe bagomba kwigira. Simoni Petero aramwishura ati tuje kwande ga mugenzi ko ari wowe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Natwe twarizeye tumenya yuko wewe uri uwera w'Imana. Amen. Haleluya. Imana ibanezeze. Murakoze. Nizere yuko mwabyumvise. Mwumvise ijambo ry'Imana. Nababwiye ko tugomba tuganire ku bantu babiri bahinduriwe amazina. Aburahamu yahinduriwe izina
Imana yamuhinduye izina imwita Aburahamu. Gushikira isaha twese tuzi izina ryabo Aburahamu, si benshi bati Aburahamu. Uvuze Aburahamu tora neza Aburahamu umwe wese aca yumva Aburahamu sekuruza w'abizera. Yahinduye izina ryiwe, Imana ihindura izina ryiwe imukura kuri Aburahamu imushyira kuri Aburahamu. Uyu ni umwe nshaka ko tuvugana. Uwa kabiri ni Petero. Si Petero, ni Simoni. Simoni yamuhinduye izina, amuhindura izina mwita Petero. Tugomba turabe rero abo bantu bari Aburahamu na Simoni. Aburahamu, urumva ko na jewe Aburahamu bitanyorohera kuvuga Aburahamu. Cyo gituma nakubwiye n'Imana iza kuguha nibyo riza rifuta ry'ayandi mu mitwe y'abantu no mu biboneka, rirajya gufuta yose hasigaye Imana ku isi. Yesu ahabwe icubahiro. Yesu nashimwe. Aburahamu yitwa Aburahamu, agihamagarwa n'Imana yitwa Aburahamu. Aho Imana yamubwira ngo va mu gihugu cya so na nyoko ugende iyo nzokwereka, yamuhamagaye yitwa Aburahamu. N'umwe wiwe Sarayi. Igihe Aburahamu yahindurirwa izina n'umugore wiwe yaciye ahindurirwa izina. Niwahindurirwa izina n'umuryango wawe uhindurirwa izina. Ntuhindurirwa wenyene, n'abo wasize muhira barahindura